Umuhungu arasonera se, umusuka agasonera shebuja. None ni nama ndi so, iteka munera riri hehe? Byongeye ni nama ndi shobuja, icyubahiro mumpa kiri hehe? Umukamanye n'ingabo avuze ati, nimwebwe abahereza nk'uka mukengera izina ryanje, hanyuma mukavuga muti izina ryawe twarikengereye mu biki? Mushikana ku ruhimbi rwanje imfungurwa zityoye, hanyuma mukavuga muti twagutyoje mu biki? Ni nk'igihe muvuga muti imeza y'umukama niyo gukengera. Iyo muhereje imbagwa y'igitungwa gihumye, mugira ngo si ukugira nabi. Iyo muhereje igicumbagira canke ikigwaye, mugira ngo si ukugira nabi. Ndabasabye mugishikanire umutware wanyu, mugira ngo si ukugira nabi. Ndabasabye mugishikanire umutware wanyu, ugira ngo azobashimira cyangwa azoheza abakire neza, nirivuze n'umukama nyen'ingabo. Ubu rero ndabasabye mutakambira Imana kugira ngo itugirire imbabazi. Ibyo byagizwe n'iminwe yanyu, kugira ngo azobakira neza, nirivuze n'umukama nyen'ingabo. Ninde kandi muri mwebwe azokugara inzugi kugira ngo nimucanire ubusa ku ruhimbi rwanje? Nta na kimwe kimimbara muri mwebwe, nibuzwe n'umukama nyen'ingabo, kandi sishaka ishikanwa riherejwe n'iminwe yanyu. Nkako kuva mu buseruko bw'izuba gushika mu burengero bwaryo, izina ryanje rirahambaye mu makungu no mu kibanza cyose boserezamwo isenga izina ryanje. Nkako kuva mu buseruko bw'izuba gushika mu burengero bwaryo, izina ryanje rirahambaye mu makungu no mu kibanza cyose bosezerezamwo isenga izina ryanje, bakahereza ishikanwa ritagira gahonzi. Nkako izina ryanje rirahambaye mu makungu, nirivuze n'umukama nyen'ingabo. Ariko mwebwe murarihumanya igihe muvuga muti imeza y'umukama iratyoye, kandi n'ibifungurwa bwiwe biri kuri yo bikwiye gukengerwa. Muvuga kandi muti ehe ni umuruho, mugaca muyashibura, nirivuze n'umukama nyen'ingabo. Ariko muzana ibyibano, ibicumbagira, ibigwaye, mugahereza ishikanwa nk'iryo, ugira norishima rivuye mu minwe yanyu, nirivuze n'umukama nyen'ingabo. Arakavumwa umubeshi afise imfizi mu busho bwiwe, ariko akegurira kandi akabagira umukama imbago ifise agahonzi. Nkako ndi umwami ahambaye, kandi izina ryanje rirubahwa mu makungu, nirivuze n'umukama nyen'ingabo. Tugire Kristo, muraho murameze neza. Nema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose, kandi urukundo rwa rudasumbwa rusasagare mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndabahaye ikaze kuri iki gicaniro cy'ubutabazi bw'Imana ku buzima bwacu. Turi mu izamu ryo hagati ya saa 3 na saa 6. Nongeye kubasaba imbabazi, ndabahaye amazamu make, kandi yaje ubukwe na bukwe kubera amaconnection yaje akurikirana. Ariko impamvu byabaye niyo kuri naje Imana no guhererwamo umugisha. Nongeye gushimira n'umutima wanje wose abantu ubwo bamudushingira inaye, cyane mu buryo bw'umwihariko, inaye zishingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Nejo haheze
umunsi twasaba Imana ikintu gishasha naho twarutse indahe zidasanzwe. Mwumve ko kuri iki gicaniro hari ubutabazi bw'Imana, nimubidehe nimubikekeretse mwobihombera. None rero ko Imana yaduhangaje, ko Imana yabahangaje, mukaba muzamuye imitima yanyu kuri iki gicaniro cy'ubutabazi. Mwese twese aho turi hose, aho muri hose, ndasabye ngo umukama aduhe umugisha, ndasabye ngo umukama aduhe umuhezagiro, ndasabye ngo umukama aduhe umugwiza, ndasabye ngo umukama aturinde kubabara, ndasabye ngo umukama atwagurire imbibe, ndasabye ngo nyene ijuru n'isi aturonse imihezagiro abana b'Imana bagenewe, cyane cyane abatayijyajyanya kimwe muri 10. Ubu ni novuga ngo turi ku munsi wa mbere utanga uyu mwaka wa 4, iki gicaniro cya Studio Restaurant Komera Kristo ni muzima kiriho, kandi no munsi wa 77 uvuga ngo ni gitangaza cyo mukama. Munsi wa 77 ni icyubahiro cy'umukama ku buzima bwacu, cyongeye kumuweza kuri twebwe. Uyu munsi wa 77 tugiye kuwusozera, twinjiye mu wa 78. Ariko murumva ko ijambo mukama duhaye ijambo ry'umuhanuzi bwa Malakiya, kandi Malakiya niwe muhanuzi yanuye ahanura ku iteka ry'umwana w'umuntu n'iteka ry'umubyeyi w'umuntu. Muri igabane cya mbere ruhande gusigura Malakiya uwo ariwe, yavuze ni kigabane cya mbere naire ku murongo wa 6, ndagisozera ku murongo wa 14. Yavuze aravuga ati, nimba umuhungu asonera se, umusuka agasonera shebuja, none nindaba ndisho iteka munera riri hehe? Nimba Imana arisho, dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, irakubaje ngo iteka unera riri hehe? Mwibuka ko Zaburi ya 50 iravuga umurongo wa 5, ngo nimunyegeraniriza abakunzi banje. Tushobora kubwira umuntu ngo n'umukunzi wawe kandi agusuzuguza n'icyo ukunda. Abo twagiraniye isezerano igihe bashikanira imbago, nuvuga hariho umunsi ntibagirwa wawe n'Imana, hariho umunsi ndasuzugurwa wawe n'Imana. Uyo munsi rero Imana ugarije n'umunsi wayizaniye kiki amashikara. Byumvikana ko wa munsi kandi rega n'ibirahira turabandana. Musango yarabahagaritse arabwira ati byakwiye, Jesi ndabahagarika, kandi twaragabuye byo turasigaza, mugabo turacafise Pasika kwa nutse bizosozera. Kandi noneho munabishire no mu mutima nimba mugo mu mugisha w'Imana, kuko mutanga mu by'Imana yabahaye ni mutanga mu byo mwisoke mwisopa kubera wa mutima wo gutahura kuri umwana w'Imana ukagira ubutungane bw'umutima. Ubundi na Imana ivuga ati buri munsi zana uzozana kuko niyo yabiguhaye, kandi ubu uriko wugurura umugande, umuringoti, umuhora, ibindi bizana namwo. Ntimuzorambirwe, ku Pasika tuzoba turi mu bitaro, kwa Mungu kurikira Pasika tuzoba turi mu mpimba. Mukomeze, ariko Imana yo nyene amahoro ikwishimira ivuge kuri umukunzi wawe. Kandi ubundi umukunzi soma mbike ntashobora kugoguhira mu bana bakunzi mu mahirwe no magogo. Ne ko Imana itagogwa, Imana ikiyigoye nuko twayinaniye, yaratubutse. Iki ni igihe cy'uko ijuru rimenyesha ubutungane bwaryo. Iki ni igihe cy'uko ijuru rimenyesha ubutungane bw'Imana, kuko Imana niyo mucamanza.
niyizi kubereye kuronka urubyaro nkuko bisaba, niyizi kubereye kuronka amahoro nkuko yasaba, niyizi kubereye kuronka akazi keza nkuko bisaba, niyizi kukwiye kudakenyuka nkuko bisaba, niyizi kukwiye kubaho utagwaye nkuko bisaba. Iyo Mana rero igiye kurekura ijuru imenyeshe ubutungane bwayo. Kandi Imana iravuga ngo igituma nguma ngutuma ko bantuze, niwibaze ngo ndagutonganya kubera ibyuma. No, ngo sindagutonganya kubera imbagwa zawe, sindagutonganya kubera inkuka zawe zama imbere yanje. Nta kimasa nzokura mu nzi wawe cyangwa imvi z'imene mu mpongore zawe. Nk'ako ibikoko byose byo mu ishyamba ni ibyanje, n'isinzi ry'ibitungwa byuzuye ku mitumba. Inyoni zose zo mu misozi ndazizi, ibinyagara mu ishyamba byose ni ibyanje. Naho nusonza si wowe nubwira, kuko isi ni iyanjye hamwe n'ibiri muri yo byose. Mbega ugira ngo ndarya inyama z'ibimasa cyangwa ngo ndanywe amaraso y'imfizi z'imene? Hereza nyabuna Imana imbagwa z'ugukenguruka. Murakagira umugisha mwebwe n'ubumubandanye mukengurukira Imana. Mwayikengurukiye ko yabambitse mwambika abandi, muyikengurukira ko yabagaburiye mugaburira abandi, mukengurukira ko yabaye ibirato muha abandi, muyikengurukira ko yabaye amagara meza mugira ku musozi muritanga. Noneho n'uyu munsi buri kintu kimwe cyose mwakoranye umutima w'urukundo ushingiye ku kuri kujambo ry'Imana, ndaciye bugufi ngo Imana ibahumugishe, ndaciye bugufi ngo Imana ibahumuhesagire, ndaciye bugufi ngo Imana ibahumugwize, ndaciye bugufi ngo Imana ibakure kw'ibyonyi, ndaciye bugufi ndasabye Imana ibatera iteka kandi basubirize mu nkoko kuri buri kintu kimwe cyose mukorana umutima w'urukundo mukagikorera kuri iki gicaniro. Ndasabye ngo Imana yenge n'ijuru n'isi, Imana yenge n'ubutungane, Imana yenge n'ubutunzi itunganiriza imitima yanyu, ihembura amarangamutima yanyu, ikomeze ubuzima bwanyu kandi igomorora ingomero z'imigisha ku buzima mubayemo. Imana iradusabye imbagwa y'ubukengurutsi. Erega ntuzokwibaze ngo uzokenguruka warakize kandi ucidodombana imwe mu z'abazima ari wo mutahe urengeye iyindi mitahe yose. Ibyo nibanga nk'ibi. Garagaza amashimwe ufise mu mutima wawe mu kubwira Imana ngo wakoze kuba ndiho ndi muzima. Hari ikintu cyanyumije, ubundi Zaburi ya 50 iragaragara mu majambo ya Dawudi, uko ni Zaburi ya Dawudi, ya Dawudi nyabene ya Safu, ni ya Safu no muri ubu buhanuzi bwa Marakiya. Kandi ubuhanuzi bwa Marakiya buvuga ku iteka ry'umwana w'umuntu n'icyubahiro cy'Imana. Iri teka ry'umwana w'umuntu niki cyubahiro cy'Imana. Ni ibintu bibiri tubwirizwa kwitwararika no guharanira. Kubera iki? Iyo bitakaje ubutakaje umugisha wagenewe. Bakundwa b'Umukama, ndabipfurije umugisha w'Imana ukomoka ku mbagwa y'umushimwe.
kumbagwe munezero mwahereje. Kinicho kizodufasha kubyaza umusaruro amasengesho yacu. Nta kindi kintu na kimwe mwokora ngo mwirate usibye ico mwaraye mukoze. Anakimwe aho mubikorera hatandukanye sindahitaye, ariko aho muri ku mpande zine z'isi mwumve ngo twaraye twandikishije amateka mw'ijuru. Naho tutarahiza gusohora urutonde rwo babikoze, turacaye ko turabitunganya kugira tube mwisuzume. Ni ngombwa mwisuzume tubashireko. Ndavuga impamvu nuko ariyo raporo dutanga mu ijuru. Imana iravuga ngo zana amashika novuye ku mutima ushima. Mureke kunyotora muzane ibikomeretse bw'andi cyo uvuga ngo narataye. Ndabashimiye n'umutima wanje wose. Muzohore gutyo. Kandi ndasabye umukama aherekeze imirimo mwakoze, abakorera ikintu gishaje. Abasize kuri uyu musozi mwaba banditse cyangwa bahigereye cyangwa batumye, buri kintu wasabye Imana ndayisabye ko ikintu gishaje kandi bigaragaze mu ndoto zawe. Niyo mpamvu tugiye kwinjira mu gihe cyo kurotora indoto gusumba inyigisho. Kwari bw'Imana izobishira mu ndoto nimaka mu bisobanukirwe, mutabisobanukiwe mu muhomvye. None rero ndabakeje ngarazira ibiganza mubwira Imana uti warakoze kandi n'ubu ndagushimiye ko ari byo ugiye gukora. Munega uruhanga rwanyu Imana isige mwamavuta, ishire mwamavuta. Mutege ubuzima bwanyu Imana ibohora icyo cyose cyo bakiboshe muri twebwe. Uno mwanya mwiza wo guhamagara igikundiro kuri twebwe. Uno mwanya mwiza wo guhamagara imbabazi z'Imana kuri twebwe. Uno mwanya mwiza wo kunezerwa na n'ijuru. Uno mwanya mwiza wo kwitura Imana tukayisaba ngo dutere iteka kandi duteturire mu makuba atandukanye. Witeka nyagora ku ngoma, we uri Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Turi imbere y'abana bafise ububasha bwo kudodora bakugururirwa, bafise ububasha bwo kurondera bagahabwa, bafise ububasha bwo gusaba bagahabwa umugisha mu byo basabye, abafise ububasha bwo guhagarara imbere yawe bagatanga raporo ku nshingano bashinze kuri iyi si. Ko waduhaye ubwo bubasha ukabuduhera mu mbabazi, kandi izo mbabazi zikaba zatumye umwana wa Yesu Kristo adupfira ku musaraba. Turasabye amaraso y'umiranda twese ahumanura ubuzima bwacu, ahumanura imiryango yacu. Amaraso y'umiranda ya Yesu Kristo abohora amarangamutima yacu. Mukama nacyo wadutumye gukora uyu munsi ngo tukugambararire. Mukama uyu munsi ntitwakuryanjanije kimwe muri cumi. Mukama uyu munsi ntitwasuzuguje izina ryawe. Mukama uyu munsi twabanye nawe mukuri kw'ijambo ryawe, nawe twirengagije twabwirizwa kumwakira. Ndasengeye abantu bose baciye kuri iki gicaniro, ndasengeye abantu bose bumvirije ijambo ryawe, ndasengeye abantu bose bafise inyota yo guhabwa umugisha nawe, ndasengeye abantu bose biteze igitangaza kubw'amasengesho, imirimo y'urukundo, ubwitange n'ibindi bidasanzwe bakorera kuri iki gicaniro. Abataki kuryajyanya kimwe muri cumi, Mukama ndagusabye mu izina rya Yesu Kristo bahabwe ibyiza n'ibyishimo. Barinde kuba barubagurira imbibi, batera iteka kandi bateture mu makuba atandukanye. Nezereza imitima yabo, nezereza amarangamutima yabo, bohora ubuzima bwabo, tetura ubuzima bwabo. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, dushire kure y'inyosha mbi zozana na hose. Dutere iteka kandi duteture mu makuba atandukanye.
Mukama twarakwemere ko nutugaburira tuzosangira n'abandi. Mukama twarakwemere ko nutwambika tuzokwambara n'abandi. Mukama twarakwemere ko nuturira imyenda natwe tuzorira abandi kandi tukababarira abandi. Mukama twarakwemere ko nuduhesha umugisha tutazokuryaganya kimwe muri cyo. Rabagize ubuzima bwacu. Turagomba kwangiriza icyitwa ingwara gituma duhora n'amahane mu buzima, kigatuma duhora n'imiryango mu buzima. Turagomba kwangiriza icyo cyose gisuzugurisha ubuzima bwacu. Twumve dawe uko turiko turagusenga, twumve dawe uko turiko turagusaba, twumve dawe uko turiko turakuninaza, twumve nyaguhora ku ngoma, twumve mwami w'abami, twumve mukiza w'ubuzima bwacu. Twumve kandi udufashe uduhe umugisha, twumve kandi udufashe uduhe umugwiza, twumve kandi udufashe iri joro turinde kandi tubisabye twizeye ko Kristo umwami wacu ari kudutabara, ari kuduhangaza, ari kutubohora, ari kuduteturura. Turagushimiye ku migisha ujya kuduha muri iri joro, turagushimiye ku mugwiza ujya kuduha muri iri joro, turagushimiye ku mashetani ujya kuturinda muri iri joro, turagushimiye ku ndoto nziza ujya kuduha muri iri joro, turagushimiye ko wemeye kutubohora, turagushimiye ko wemeye kuduteturura, turagushimiye ku ndoto nziza ujya kuduha kandi ukazoziturotorera kugira ngo tugendane nawe, dukorane nawe, tukubahe kandi tugutinye nk'Imana arodasumbwa. Komeza uduhezagire, komeza utwuzuze, komeza utunezereze kandi mu izina rya Yesu Kristo ndahakanye icyitwa impanuka, ndahakanye icyitwa umuvumo, ndatandukanije jewe n'abana bawe n'isi y'imyuka mibi. Twese Mukama turitandukanije n'iyo si y'imyuka mibi. Kuri iki gicaniro cyawe cy'ubutabazi dutegura ikintu gishasha mu minota mike uje kutuzanira, kija guhura n'umunsi wa 78, kija guhura n'igenekerezo rya 19, duheze dutabaga ubwoko bwawe, kija guhura n'igenekerezo kandi ridasanzwe kuko n'umunsi ugira kabiri aho turi ubuhamya ku cyo wakoreye muri twebwe kugira ngo ushobore kutwuzuza. Turagushimiye n'imigisha yose turayisitiriye, tuyisitiye mu rukundo, mu bumwe, mu bubasha, mu bushobozi no mu budahangarwa bw'ubutatu bwera Imana imwe rudende. Mukama dutandukanye n'inabo duhuze n'ineza, Mukama dutandukanye n'ubukene duhuze n'ubutunzi urabufise, Mukama dutandukanye n'impanuka, Mukama dutandukanye n'akavuyo duhuze n'ubudahangarwa, Mukama dutandukanye n'ubugwayi duhuze n'amagara meza, Mukama dutandukanye n'ugukenyuka duhuze no kurambana itoto n'itotari, Mukama dutandukanye n'igisuzuguro cy'ubugungu duhuze n'ubugenge, dutandukanye n'icyangiro duhuze n'igikundiro kandi ishaka ryawe riranguke muri twebwe gusumba ubugome bwa twebwe abana b'abantu. Mu izina rya Yesu Kristo nakiriye amahoro kandi twese turashingiye mu kuzura mutima wa mweranda n'ingabirano ziwe. Ni muri iryo zina ryeranda nankirije ubuzima bubi, mwimika ubuzima bwiza muri twebwe. Amen, amen, amen. Duhe umugisha Mukama ubwoko bwawe.